turavye uko vyifashe kubijanye n'isuku ry'ibanze mu Burundi na cane kuvyerekeye utuzu twa sugumwe tuvuga yuko impinga ikiri ndende kubera ibice 46 kwijana vy'abarundi nivyo bifise utuzu twa sugumwe twiza tubereye tukwije amategeko. Hanyuma ibindi bice muca mwumva ibice 54 kwijana ntibafise utuzu twa sugumwe tubereye. Muri ivyo bice 46 kwijana by'abafise utuzu twa sugumwe tubereye, 46 kwijana nabo twovuga mu gihugu hagati, aho novuga mu mitumba, hanyuma 42 kwijana nabo mu bisagara. Rero impinga iracari ndende ko murumva yuko hariho abantu benshi mu Burundi batararonka utuzu twa sugumwe tubereye kugira ngo isuku ry'ibanze ribe ryiza. Ariko naho biruko rero nobaha icyumviro cyuko kwisi nzima hari ibice 9 by'abantu batagira utuzu twa sugumwe tubereye. Muri ivyo bice 9 Uburundi bufisemwo ibice bibiri kwijana by'abatagira utuzu twa sugumwe tubereye. Urumva yuko aho duhagaze sinovuga ngo ni habi cyane uravye muri ivyo bindi bihugu, ariko duteza gukoresha inguvu kugira ngo mu Burundi habe isuku ry'ibanze ribereye kuri bose atanumwe asigaye inyuma. Ivyo bitigiri bikiri inyuma biva ku ngorane nyinshi. Tovuga hari ingorane z'ubutunzi, imiryango idafise uburyo bukwiye kugira ngo ishobore kwiyubakira utuzu twa sugumwe twiza. Ica kabiri naco usanga hamwe n'abafise ayo mahera usanga bakenewe kuronka inyigisho zibatuma biyubakira utuzu twiza tubereye kugira ngo baje muri ivyo bitigiri by'abafise isuku ry'ibanze ryiza. Hanyuma hariho ikindi gikomeye cyane, imitahe iza mu Burundi nta mitahe myinshi turonka ijanye no gukora ibikorwa bijanye n'isuku ry'ibanze. Ico na kimwe muri vyinshi bitegerezwa guherako. Hanyuma hariho n'ukuntu turavye ukune igisata gitunganijwe mu isuku ry'ibanze, nitovuga ngo turafise abaduserukira ku nzego zose z'igihugu. Nk'ubu tugiye nko ku mutumba canke kuri zone, nta muntu ajejwe isuku ry'ibanze ariho adufasha guhimiriza. Abo dufise bari ku rwego rwa komine. Ku rwego rwa komine nabo bariho si benshi, ni bakeyi. Murumva yuko ivyo vyose ni bibazo bituma tudashobora kuvuga ngo uno munsi twaronse utuzu twa sugumwe tubereye ku Barundi bose. Ariko rero imigambi iriho yogerageza gutorera umuti ivyo bibazo vyose, kuko mu 2030 dutegerezwa kuba mu Burundi abarundi bose atanumwe asigaye adafise akazu ka sugumwe kabereye, kugira ngo dukingire amazi meza, amazi tunywa, yaba arayo mu nzuzi, yaba arayo imbere yo twamaze kuyayungurura, canke yaba arayo mu kuzimu amaze gucyorogwa. Kugira ngo rero amere neza bisaba yuko tutongereza kuyatosekaza mu gukoresha nabi utuzu twa sugumwe canke mutagira isuku ry'ibanze rikwiye rituma ryonona ayo mazi.